Murakaza neza kuri Kivora Media. Hari ikibazo kibabaza ingo nyinshi. Kubera iki umugore ashobora guca inyuma umugabo wiwe? Uyu munsi ntitwaje gucira abagore imanza canke kubavugako nabi. Turashaka gutahura ibintu bishobora gutuma bamwe bafata ingingo zitari nziza kugira abafise ingo n'abitegura kwubaka ingo bavyirinde. Ni ikintu gihambaye cane kumenya niki. Nta mpamvu n'imwe ishobora gutsindanishiriza ubuhemu, ariko gutahura ibitera ibibazo birafasha kuvyirinda no gukomeza urugo. Nimba ukunda ibiganiro vyubaka ubuzima n'imiryango, kanda subscribe kandi ukande na like, wongere usangize abandi iyi video kugira ubu butumwa bugere kuri benshi. Ubu rero reka dutangure. Icambere gituma umugore aca inyuma umugabo ni kubura urukundo no kwitabwaho. Abagore benshi bakunda kwiyumva biciye ku rukundo berekwa n'abagabo babo. Iyo umugore amaze igihe kinini atumvirizwa, atakibwirwa amajambo meza, atagihabwa umwanya, canke umugabo akama amwerekana ko ibikorwa vyiwe ari vyo vyonyene bihambaye, umugore ashobora gutangura kumva ari wenyene. Hari abagabo bavuga bati ndaguha amahera, ni ibiki kandi ushaka? Ariko umugore ntakeneye amafaranga gusa, akeneye kubwirwa ko akunzwe, ko afise agaciro, ko yubahwa. Iyo haje uwundi muntu amuha umwanya, akamwumviriza, akamwereka urukundo n'icubahiro, bishobora kumubera ikigeragezo gikomeye. Ivyo ntibisigura ko aca inyuma vyanze bikunze, ariko ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rutangura guhungabana. Nimba uri umugabo, ntukibaze ko urukundo rwiyubaka rwonyene. Vugana n'umugore wawe, mutembere hamwe, mutwengere hamwe, hama umwereke ko ukimukunda nk'uko wamukunda mu ntango. Urugo rwubakwa n'ibikorwa bikorwa buri munsi, si amajambo yo ku munsi w'ubugeni gusa. Ica kabiri, ubukene n'ibibazo vy'amafaranga. Benshi bavuga bati amahera siyo yubaka urugo. Ivyo ni ukuri, ariko kandi kubura amahera birashobora gutera ibibazo bikomeye mu rugo iyo bidacungerewe neza. Iyo umuryango ubayeho mu bukene bukabije, ugahora urwana n'inzara, amadeni canke kubura ivyo abana bakeneye, bishobora gutuma umugore agira umubabaro mwinshi. Hari igihe ashobora gusanga hari uwundi mugabo atangura kumwereka impuhwe, akamufasha, amuha amafaranga, akamugurira ivyo akeneye canke akamwemerera ubuzima bwiza. Iyo umugore adafise indangagaciro zikomeye canke atubahiriza isezerano ryo kubaka urugo, ashobora kugwa muri ico kigeragezo, bikarangira aciye inyuma umugabo wiwe. Ariko rero twibuke neza ko hari abagore benshi baguma ari intahemuka naho baba mu bukene bukabije gute. Ivyo vyerekana ko ubukene bwonyene butuma umuntu aca inyuma uyundi. Ahanini biba biterwa n'ingene umuntu afata ingingo ziwe n'indero afise. Abagabo nabo barakwiye kwihatira gukora cane, gutegura neza ubuzima bw'umuryango no kuganira n'abagore babo ku kibazo vyerekeranye n'amafaranga aho kubihisha. Nimba muri mu bihe bigoye, ni mube umwe, muganire, musenge, mukorane kandi muronderere hamwe inyishu. Ubukene burashira, ariko ivyo kwizigirana kwapfuye kubusubiza biragora cane. Urugo ntirutsindwa n'ubukene gusa, kenshi rutsindwa no kubura ukwizigirana, ukwihangana n'ubufatanye. Ica gatatu, ingeso mbi no kutigenzura. Ikintu ca gatatu gishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo ni ingeso mbi hamwe no kutigenzura. Hari abantu bamaze kumenyera gukundana n'abandi benshi,
gukunda kwirirwa mu tubare canke kwiyegereza abandi bagabo n'ubwo bubatse urugo. Iyo ngeso ishobora kubandanya no mu rushako mu gihe umuntu yagiye ku mugabo. Hari n'abagore bakunda kwihisha bakavugana n'abandi bagabo ku mbuga za internet, bitangura nk'ibiganiro bisanzwe ariko buhoro buhoro bikavamwo ubucuti budakwiye amaherezo, bikavamwo ubuhemu. Bibuke ko ubucuti butari bwo butangura ari buto. Umuntu ashobora kuvuga ati ni umugenzi gusa, ariko uko imisi igenda imitima irakwegana, umuntu akisanga yarenze imbibe atabanje kubibona. Ikindi ni ukutigenzura. Umuntu ashobora guhura n'ibigeragezo, ariko umuntu afise indero n'indangagaciro aramenya kuvuga ati oya, ibi ntibikwiye. Nta muntu n'umwe adashobora kugerageza, ariko ukwizigama no kubaha isezerano ry'urugo nivyo bikingira umuryango. Nimba uri umugore wubatse urugo, irinde ubucuti bushobora guteza ingorane. Gira umuco mu vyo ukora kandi wubahe umugabo wawe. Nimba uri umugabo na wewe ntukabe intandaro y'izo ngeso mbi. Ubaka urugo wuzuyemwo ukwizigirana, kubahana no kuvugana neza. Ingo zikomera si izitagira ibigeragezo, ahubwo nizimenya kubitsinda zidahenzwe n'ibinezereza vy'akanya gato. Icya kane, kutubahana n'amakimbirane adashira. Ikintu ca kane gishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo ni ukubura icubahiro hagati y'abubakanye, hamwe no guhora mu makimbirane adashira. Imiryango, nta rugo rudahura n'ibibazo, ariko ikibazo nyamukuru si ukuba hari amatati, ahubwo ni uburyo ayo matati atorerwamwo umuti. Hari abagabo bahora batuka abagore babo badacisha bugufi imbere y'abana canke imbere y'abagenzi. Hari n'abakoresha amajambo akomeretsa imitima ku buryo umugore agenda yumva ata gaciro afise. Iyo ibyo bimaze igihe kirekire, urukundo rutangura gukonja, umutima w'umugore uruzura umubabaro, akumva ko ata muntu akimwitwararika. Hanyuma haza uwundi muntu akamuvugisha neza, akamwereka icubahiro, akamwumviriza, akamuha umwanya. Ibyo bishobora kumubera ikigeragezo gikomeye, ariko na hano birakenewe kubivuga neza. Kumva ubabaye canke utubashe ntibinagutume guhemuka. Hari uburyo bwiza bwo gutorera umuti ibibazo, nko kuganira, gusaba impanuro canke kurondera ababahuza. Nimba uri umugabo, menya ko amajambo yawe ashobora kubaka canke agasambura urugo. Vugana n'umugore wawe mu bwitonzi no mu cubahiro. Nimba uri umugore naho, igihe ufise ikibazo ntuce uhora canke urondere uwundi muntu akurusha impuhwe. Banza uganire n'uwo mwubakanye, muronderere hamwe umuti. Urugo rukomera iyo umugabo n'umugore bubahana, bumvirizanya kandi bakiga gukemura amatati batabangamiye isezerano ryabo. Icya gatanu, kubura indangagaciro no kudatinya Imana. Ikintu cya gatanu kandi kirahambaye cyane, ni ukubura indangagaciro hamwe no kubura ugutinya Imana. Urugo ntigubakwa n'ubwiza, amafaranga canke amashure gusa, rwubakwa kandi n'indero, ubunyankamugayo no kubaha isezerano mwagiranye. Iyo umuntu adafise indangagaciro zikomeye, arashobora guhindura ingingo ziwe bivanye n'inyungu z'ako kanya. Iyo abonye umuntu amurusha ubutunzi, ubwiza canke amwemereye ubuzima bwiza, ashobora kwibagira isezerano yatanze. Ariko umuntu atinya Imana kandi yubaha indangagaciro ziwe, iyo ashikiwe n'ibigeragezo aribuka ko urugo ari isezerano rikwiye kurindwa. Naho umugabo yogira amakosa canke ubuzima bukagorana, umuntu afise indero arashaka uburyo bwo gukemura ibi kibazo aho kugwiza ibindi bibazo. Twese turakora amakosa, ariko gukomeza urugo bisaba ukwihangana, imbabazi, ukwizerana no kubaha isezerano mwagiranye.
nimba ushaka urugo ruzokomera imyaka myinshi, ntuhitemwo uwo muzokubakana wisunze ubwiza canke ubutunzi gusa. Rondera umuntu afise indangagaciro, umutima mwiza kandi yubaha Imana. Kandi nimba usanzwe wubatse urugo, nimwongere mwubake ukwizigirana, musengere hamwe, muganire kandi mwubake isezerano mwagiranye. Ubuhemu ntibutangurira ku munsi umuntu aca inyuma, akenshi butangurira ku ngeso ntonto zidasubirwamwo hakiri kare. Nico gituma ari vyiza kubaka urugo ku kuri, urukundo no kwizerana. Bakunzi ba Kivora Media, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Twabonye ibintu bitanu bishobora gutuma umugore aca inyuma umugabo, ariko ndashaka gusozera nibutsa ikintu gihambaye. Nta mpamvu n'imwe ishobora gutsindanishiriza ubuhemu. Iyo hari ibibazo mu rugo, uburyo bwiza ni ukubiganirako, kurondera impanuro no gukorera hamwe kugira mubitorere umuti. Nimba uri umugabo uriko unkurikirana, ntuyifate nk'iyo ukunegura abagore, ahubwo yifate nk'akaryo ko kwisuzuma ukibaza uti hari ico nokora kugira urugo rwanje rurushirize gukomera. Nimba nawe uri umugore uriko ukurikirana iyi video, ibuka ko urugo rwiza rwubakwa n'abantu babiri bahisemwo kuba intahemuka no kubana naho haza ibigeragezo bimeze gute. Iyo mwese mwubahana, mukavugana neza, mukizerana kandi mukagwanira urugo rwanyu, amahirwe yo gutsinda ibibazo ariyongera cyane. None wewe ubona hari ikindi kintu twoba tutavuze gishobora gutuma umwe mu bubakanye aja mu buhemu? Twandikire muri commentaire, ariko tuganire mu bwubahane kugira twese twigire hamwe. Nimba wakunze ikiganiro, ntukibagirwe gukanda like, subscribe no gukanda ku kamenyetso k'inzogera kugira uzokwame umenyeshwa igihe dushizeho izindi nyigisho nshasha. Sangiza iyi video inshuti zawe n'abo muryango wawe. Ushobora kuba ufashije umuntu gukingira urugo rwiwe canke gutahura neza ingene gukemura ibibazo vyo mu mubano. Jewe ndi Venusta kandi iyi ni Kivora Media, aho tubakira hamwe ubuzima, urukundo n'imiryango ikomeye. Murakoze kubana natwe, Imana ibahezagire kandi tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro. Murabeho.